inana mbese washatse kineza wana teto fasha nanje ndi nana sinakutera sisi Unzu Bye baby nkwereke Ngwino baby nkwereke rere Mumbebe Fata baby wisuma Baby nkwereke Ndari nkwereke rere Mumbebe Undimo vya sana Vyemeruri mwana Fasha nkwe maze nkubagize yesterday Kamisi girls Undimo vya sana Vyemeruri mwana Fasha nkwe maze nkubagize yesterday Uri inshuti Mumbebe Fata baby visuma Nari nkwerelele Mumbebe Undimo vya sana Vyemerundi mwana Fasha nkwe maze nkubagize yesterday Kamisi girls Undimo vya sana Vyemerundi mwana Fasha nkwe maze nkubagize yesterday Janje uraneza cane ngwino winjire ngwino sinakutera sisi for you sinakutera sisi and baby for you give me that sisi baby for you inana bese washatse kineza wana teto fasha nanje ndi nana ngwinana baby give me that inana ese washatse kineza wana teto fasha nanje ndi nana uri nana bakunzi ba GITEGA-Ent bituri n'abana ebana barazi gutamba barazi kuririmba banza mutubwire aka karirimbo mututambiye nakande Chris Easy n'umurundi n'umunyarwanda n'umuki n'umunyarwanda nk'ubu muhuye na Chris Easy uramukunda mbega ego nk'ubu muhuye na Chris Easy wo mubwira iki no mubaza ko nanje yonshira muri club yiwe wowe ukunda akaririmbo akahe umuririmbyi nkunda yitwa Daju turirimbira akaririmbo kiwiwe none reka ndakiyumvira iyumvira umwanya ni gwawe owa kitwa mavuzi sai je ne peux pas oublier mavuzi sai dis-moi ce que tu fais mi amor nasone mi amor ratura bise mi amor mufasha mi amor qu'est-ce que je ne jamais oublié la vie m'a laissé quelqu'un que je pourrais jamais oublier on voulait pas m'oublier ma Vuzi ça va oublier ma vuzi ça dis-moi ce que tu veux mi amor nasome de yango akaptura miso olano akazumi to yango urahejeje nk'ubu Daju muhuye uwo mubwira iki ko anshira muri club yiwe muri club yiwe ugiye gukora iki no chamba muririmbyi nka Daju bravo kwanza kuratanu kwanza aha Miss Burundi yitwa gute yitwa Hene nawe Miss Burundi yitwa gute Miss Burundi yitwa gute Hene nawe Miss Burundi yitwa gute yitwa compliqué iyo mwese rero kiraba naniye nawe tubwira ubu Miss woba wuzi nabonze nta numwe wobuzi nawe nta numwe wobuzi ndamuzi Abdul
numu Miss yitwa Abdul nuwa he wowe ni Gitega nuwa hino igitega aba maja he ntavyo nzi ntahuzi numu Miss y'umuhungu je rero kubera ko nabonye Miss Burundi ntawo mozi mugare kandi ababwira izina ntimuzopfe mumwibaki yitwa Ngaruko Keri mwo mubwira iki muramaze kumubona foto yiwe murabona ni mwiza arabibereye nk'ubu muhuye mwo musaba iki wewe muhuye wo musaba iki jewe je namuramutsa amubwira ashira muri krebe yiwe muri krebe y'aba Miss ego atadagira ivyo agira na wene ego nkaba nkawe ukaba nka Miss Burundi ego nawe muhuye wo mubwira iki ko yonshira mu bafana biwe ikintu yagize kugira abe Miss Burundi hama nawe kugira nanje mbu Miss Burundi ikintu yakoze kugira abe Miss Burundi nawe kugira kizogufashe nawe uzobe Miss Burundi urashaka kuba Miss Burundi ego nko mu myaka nkingahe kenza nko mu myaka 15 tuzoba turi muri 2000 ubu turi muri 2022 tuzoba turi nko muri 2000 nka 35 ushaka kuba Miss wa 2035 nawe tubwira ikintu muhuye na Miss Burundi uwo mubwira canke uwo musaba shaka kuba nkawe ushaka kuba nkawe ushaka kuba Miss Burundi wa 2029 Miss Burundi wa 2029 nawe muhuye na Miss Burundi wo musabiki ko yasha muri krebe yiwe nawe ushaka kuba Miss ego wifuza kuba Miss wa 2050 uzofise imyaka ingahe navyo nzi imbere rero yuko turangiza gira ico ubwiye GITEGA-Ent TV gira ico yibwiye canke uyisavye ndayishimiye kuba yaragize ikiganiro c'abana kuba yaradutumye ko kugira tuje mu kiganiro c'abana nawe gira ico ubwiye GITEGA-Ent TV n'abariko baradukurikirana kuri GITEGA-Ent TV ntumiye abandi bana kugira baze kugira ikiganiro ca Himbarwa Kibondo ego nawe gira ico ubwiye GITEGA-Ent TV n'abariko baradukurikirana bose nashaka gusabira abandi bana bose bifuza kugira ikiganiro yuko boza bakakigira nabone nawe gira ico ubwiye GITEGA-Ent TV canke ico uyisavye n'abariko baradukurikirana kuri ekra za GTV ndayishimiye gose ko abana bose boza ngaha abana bose uzi bose babaho bazoce hano muri kiganiro Himbarwa Kibondo ego GITEGA-Ent TV irahari ku bwanyu abana mu kiganiro Himbarwa Kibondo barabisavye tuzoza turaganira n'abana benshi nkuko babisavye reka ndabahe akanya musezere GITEGA-Ent TV sezera ndabasezeye kandi ndabashimiye ikiganiro mwatugirishije murakoze nawe dusezere ndabashimiye muri iki kiganiro mwaduhaye kugira tukikore kandi tuzobandanya dusaba Imana twame tukikora misi yose nawe dusezere ndabasezeye musigara amahoro kandi muzabandanye mugira iki kiganiro nawe sezere kuri GITEGA-Ent TV bye murakoze ego bakunzi ba GITEGA-Ent TV twari twateramanye n'abana mu kiganiro Himbarwa Kibondo naho ubutaha